turashimiye cyane kuba mwatwitabiriye mukaza hama twaje ngaha kugira ngo tubamenyeshe ibivugwa muri nikete twandikiye umudirecteur général wa Ingoma Event, hama kandi tuje no kwishura ibibazo bivugwa byinshi mushobora kuba mufise kimwe canke bibiri. Nk'akarorero yaravuze ku mamedia yuko Miss ari muri auto école, nta na rimwe nigeze nja muri auto école. Hama kandi n'ayandi ma activité menshi yazarashira muri kazoza ko bizoba ariko ivyariko biraba. Hama ikindi naco ama prix aba nk'aba Miss turi ngaha twese ibizwi n'imodoka y'umu Miss nigeze iboneka n'ama prix y'abadofine, mbere n'abari bashitse muri finale bari bemerewe ama prix ariko ntabe baronse. Ikete ryacu ntiryasohotse kubera ko twumvise Miss Burundi. Oya, twebwe twariyumviriye turarindira nk'uko bavuga ngo umukobwa w'umunyakaranga buriya ntavugira hejuru, abafise ukuntu nyine agira utuntu twose ensoke. Ntitwari gutegerezwa kuvuga ku ma media hose tukaguma tubabwira ngo tuko turategura ibi tuko turategura biriya. Oya, twabigize twitonze turarindira nk'uko yatubwiye ati turindire. Twarabonana nk'uko twabibabwiye bakatubwira ati turindire, bwabo tuguma turindiriye twitonze cyane. Turarindira aratubwira ati iyi janvier ntihera nk'uko mwagiye murabyumva. Ni naco gituma rero twarindiriye yuko janvier ihera ku buryo dushobora kwandika lettre muri février, kuko twebwe hari umwanya uri kuradutanga tube dufise ibyo twari twiyemeje gukora nk'ayo maproje yacu nyene. Hari ibyo rero dushaka gukora biriya tubikure mu nzira hama dutangurane n'ibindi. Murakoze. Ego bakunzi ba Burundi Flex TV muranyiriwe aho muherereye mwese kuri micro Henrique Carmen inyuma ni Lionel. Hama uno twageye twari muri press conference ya Miss Ngoma aho muze muri Miss Gitega aho n'umuso bakoranyije abajournaliste b'ama TV atandukanye n'ama radio atandukanye aho kwabwira ikibazo cyabashikiye kuvyerekeye ubushime bwabo bari bemerewe. Twaprofise umwanya mukeya gose ugiye tushoboye kubaganiriza. Ego hama meze neza murakomeye. Ego hama ikibazo cambere nshaka kubaza ko mu mwanya mwadoye umwanya mutoyi, ego bivanye n'ubumisi canke kohoni mwahawe kutaba mwarashikirijwe agashimwe mwaremerewe niki cyakreye muri mwege mu bwati k'ikintu cyambaje tellement que numvume ngo no saba ibi press de conférence uvugira n'abamisi bose. Ivyo kuba ntararose ubwo bishimye sivyo vyaje ubaje gute dufite uko utarashikirizwa agashimwe wari bemerewe infa ubaye Miss niki cahinduye muri we canke niki cahinduye mu kubona ama evenement ategurwa muri Miss ma Miss no mu Burundi vituravye n'aba Miss Burundi l'année passée ni yateguye n'igihe avant l'année passée ku byagenze kuri wewe nk'ubunye uravye ko utashikije agashimwe n'ibiki vyagoye niki gicapo cagoye muri industry y'u Burundi muri ibintu vyerekeye ibya Miss. Mu bisanzwe nibaza ko ari ibintu biri normal n'ibintu bishika. Imbere y'uko tuja muri iyi Ngoma Event twari dusanzwe dufite na client n'inyuma y'iyi evenement tugomba kubandanya mu buzima ntibuca buhagarara cyangwa ngo buhinduke. Nico gituma abantu kandi mu buzima busanzwe ibintu byose umuntu aba ariko arakora ikintu kiraba hanyuma ku mpera yacu kigakunda cyangwa kikanga. Mu gihe rero waragiye muri ico kintu ubu witeguriye kwakira icyo kizokunda ukamenya uko uzovyitwaramo nicanga naho ukamenya uko uzovyitwaramo, ariko ntibitume ubuzima bwawe canke uko warusanzwe ubayeho hari gihinduka. Rero sinoshobora guteza ibibazo ngo hariho industry yo mu Burundi itegura nabi. Oya, ni bo bana biteguye neza byagenze neza cyane. Hari n'igihe usanga tariko babana bavyiteze. Yego ariko donc ikenshi yukorana ikintu n'umuntu hari igihe aba umwizigiko, hari n'igihe byanka rero byasuri hangana. Okay, ndikuvuga
ati ko naragiye muri Miss Ngoma nta prix niteza aho hanini mugabo nashaka kubona rêve yanjye peut-être ko mu Miss ishoboye gushika gusa. Bon, ugiye muri ivyo na prix uyizeye quand même. Yego ariko si ishira imbere. Nico nashatse kuvuga. Okay, mbega Miss Burundi ko twumvise ngo na administration provinciale yarabemereye inka turetse ivy'ibintu byo kwandika impapuro n'ibiki byo navyo byagenze gute kugira babwire ngo nashoye kuba hamwe mwaramubajije nawe mbega yabaye inyishu nyabaki. Wewe kukuntu vyari bimeze gouverneur ntitwashikirijwe guverineri nk'abamisi batowe rero ivyo vyatumye ivyo vyo gushikirizwa ivyo yari yadutwemereye bite ariko wewe yaravuze ati gihe ntibarose umwanya nzobategurira hama muze ndabibashikiriza donc kuba utarayihabwa nuko ari wowe utararonka umwanya oya nuko tutajana donc nuko batatujanye kudupresenter wiwe ashaka mugende mujanye na bose bategereza kumuha feedback hanyuma n'ababashikane okay hama bivanye n'uko kuntu mwakoze iyi conference de presse twumvise ko mwanditse ikete mbega mwakoranyije iyi conference de presse kamutanga sinyishu par rapport y'ikete mwanditse mukavuga ati comme tutaronse inyishu y'ikete twanditse reka dukoranye dusabe abajournalistes kimwe tubimenyeshe canke nihe yindi mpamvu muvuga ati twarakoranyije ngo dusabe iki havuzwe byinshi cyane byerekeye evenement cyo ni kimwe hama ikigira kabiri ntitwari twashikirijwe ivyo bintu ikigira gatatu hariho donc vyagiye bivugwa n'abarongoye iyi evenement bitari ivyo donc by'ububeshi twagize iyi conference kugira ngo tuvuge ukuri kuvyerekeye ivyo byose nje kubwira. Okay, mbega iryo kete rya mwandikiye mwiyadresheje kuri yindi ku mukuru wa organisation ya Ingoma Events yo yarabishuye ntarabishura ariko dusipoze ko mwabikoze ko atarabishura mbega yaza kubishura oyaha rero wabonye ikibazo c'abajournaliste nico cakindi mbegeze kuvuga cyane atumye tugiriye conference de presse umva abajournaliste baribwira ibintu byinshi baravuze ibintu byinshi yuko ngwaye abandi bavuze ko ndi mu bitaro abandi bavuga ko ndarira ngo ndi jewe kunyene ni wa undi nyene aba bose ni mu barabe shaka kamera hajya bose bameze neza nta kibazo na kimwe bafise twese tumeze neza nta kibazo na kimwe dufise kuba byarashitse ni kwa kundi ukora ikintu hama nikibe kwa kundi ugishaka ugasanga hari ibintu byatiriganye canke hari ibintu bitagenze neza ego urababara donc canke ukanavyihutsa ukavyinyoha surtout nk'ibi vyari evenement byari bituma ubuzima bwacu buhagarara ngo ndire ngo agahinda karanyishe imodoka zindayironka oya ego hama bivanye na Miss Muyinga sinzi ko barita Miss Muyinga nyene navyo nyene biravugwa yuko baharabaye iki kibazo ciwanyu nkawe Miss Ngoma uhanura iki aba organisateur bo ma events nkayo kuno mugoroba cambere na mbere ni kubatera intege abarundi ni kuri turashoboye kugira ngo umuntu ategure irya evenement ayigeze aho yari igeze donc igere no ku musozo wayo aba yarakoze ibintu byinshi byiza sinzi igituma rero aceza kunanirwa n'akanyu ubwo courage hama twige kuba bizigirwa mu bikorwa dukora kuko iyo utabaye mwizigwa ntico usanga umengo vyandi byose wakoze vyari zero kandi ivyo wari wakoze arivyo vyari bikomeye cyane mbega hama turabona ko ariko arategurwa Miss Burundi mbega tubizere ko muziba murimo mwese twitegeke ivyo onya ivyo ni ibintu bisanzwe ariko ni ibintu biba biri muri twebwe baracari ko bariyandikisha nimba tusiyandikisha donc ni ibintu bizomenya muri ego ni kibazo ndabajije special ego muzobimenyeshwa cyangwa muzobimenya donc ni muri decida en tout cas Miss Ngoma cyangwa abadufine ba Miss Ngoma bagiye muri Miss Burundi ko bimenya ego donc muracari ko muravyumvira oya ivyo byose reka kubibaza muzobimenya ego turabashimiye cyane murakoze gose